Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana tubaye ikaze mwebwe mwese muje kudukurikirana uno munsi numva bise umunezero mwinshi cyane. Mwapfa mwazo ngonezerejwe niki nuko tuje mu mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira uti none kare nitwatazira oya reka tuva mu bwiza tukaja mu bundi. Tugiye mu bundi bwiza rero tukaba turamukije abari ko budukurikirana mwese bari ku mugabane wa Afrika, bari ku mugabane wa Buraya, bari muri Amerika, Canada, Australia, Ububirigi, hari abakwa ba Mapendo, Anne Marie na ba Sadik, hari ya Iburser mu gihugu cy'Ububirigi. Murakoze muradukurikira cyane. Ariko turamutse bari mu gihugu cya Tanzania, reka muri benshi abumva Igiswahili batacumva naho mwigumyeho mubabara abantu batumva Igiswahili ndiko mvuga Ikirundi barazakaza ngo ururimi ni bwoko ki ni Kirundi rero kuko turi mu Burundi kandi mu Burundi sampurusa nuko ni prote turakingiwe ngarutse muri kino kiganiro honje ndabazaniye nagwagwaro kugira ngo duteramane. Twaherukana heze iminsi mike cyane ariko bagarutse kugira ngo duteramane tugira nibe byiza muri kano kanyaho guhimbaza no gutazira Imana data wo mu ijuru. Nuko uno munsi rero kamanze niyegereze basha abantu bashasha badukurikiranye ari rya mbere badukurikiranye batari bwagire sabone canke subscribe kugira ngo byandikishe ko zokwama bakurikirana ibica kuri no televiziyo yacu. Kaze rugira subscribe zo wita ni wiyandikishije wewe wiyandikije nawe icukora nigiki ni kwa ko nyene urabimenyereje muri commentaire uhekaze bano bantu tuje guteramana uno munsi. Nuko eka ntabarambiye nakire mushiki wacu Mutoni Ange Bliela adu ramutse ahejeje kuturamutsa ndababwira ico gukora banza turamutse gusa n'amazina numve ko yavuze neza. Shalom shalom. Shalom. Amandaba mukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Twashaka dufatikanye mu kuririmba indirimbo nyemerera mbane nawe. Imbere yuko tuyiririmba rega sindakira abo muri kumwe nagomvye nawe banze ubwira badukurikirana amazina yawe urakoze bamaze ko yumva. Nakire Grace mwaramutse. Meze neza. Umunezero ni cyane ndabona no munsi mu Gifaransa bango ni boko. Mu Cyongereza nawe ni double. Reka cyenda kibitse. Tukwikaze ndazi ko tuzabwirana ibihe byiza uyu munsi. Ariko kandi ari kumwe nande yashuri ya Muhigema yitwa nde tina rirancitse yitwa Soso. Amwe twavuga ubushitse ko tuzemba uyu Sorange yari umwana w'ikinege. Amahoro Soso. Amahoro neza. Meze neza. Ndashima. Waramutse neza. Ego. Canke wiriwe neza. Ndashima. Badukurikirana ari habo ubari ku mutaga abandi ari ku mugoroba abandi ari mu gitondo. Yes. Baramutse rero uwisunze igihe barimo. Bonjour. Murameze neza. Amazina shima ndameze neza kwayivuze nitwa Solange. Ndakunda kuririmbira Imana cyane kandi ndanayikunda korana nitwa dukunda umukiza murakoze. Asante sana dukunda umukiza Soso Solange umuntu nyene rumva arundi musore hano yambaye agapira ka kera nabanza zunguruke ngaha ndamubone neza nyuma tuje tumwakira nawe. Yego musore wa Yesu hajya ngo ninde mwaramutse meze neza nawe. Yego turashima. Nindi zina azina yanje nitwa Ngenda kuri Yosofoni. Mwe twora twumva remeshe igane ngoroze zagore bose cyangwa ni mazina yawe je ikiganiro ikarangira ntuncika vraiment ndazogushira ahantu ngurira ifanta zibiri zikanye tubiyage ko neza numve kari wewe. Asante sana. Arumwe umwana w'umwigeme ndiko ndabona hano hepfo gato uburebure sikirenga mumufashe kuri micro. Mwaramutse. Ubu mwe nita bebe ubushitse. None bona naramubesheye. Amahoro be nako bebe. Tarito ajya ngo taritoge cyo kutsi rindi zina ryundi muntu. Ramutse abaje kudukurikira rero sha Berize. Naramutse namwiriwe ivanye naho muherereye. Amazina yanje nitwa Berize irakoze. Asante sana Berize irakoze kandi zo kwa mikora ibihe byose.
nuko ariko hano ndi kumwe n'umwe yatuteramije ubushize niwe yarahagaririye louange yacu na adoration yacu duhimbaza dutazira je ndamaze kumenya izina kuko amaze guhagarara muri kino kibanza keshi yitwa Beni ariko chance ntibazananye genda mubazi yo yamushize kanda gutize mikro yanje. Shalom shalom. Shalom. Azina ni yandi nyene mugisha Beni. Amashance yagiye hakurya y'amazi gatoya. Nivyakunda nzomubazanira. Asante sana chance ngasimbe hakurya y'amazi gato nivyakunda azomutuzanira atamuzanye ntaca azomuzana mu ndirimbo navyo nyene birashoboka byose abari vyiza nuko kino gisoka ndakirekuye uyu mwanya ndawuhaye Ange Brinella ako ni Briella karibu cyane. Ego. Nyemerera bane nawe. Nyemerera bane nawe. Muri isi sinoshobora jenyene. Nyemerera Yesu bane nawe. Nyemerera Yesu.
nyemerera mbane nawe, nyemerera mbane nawe muri Yesu, sinoshobora jenyine, nyemerera Yesu mbane nawe, mbona zose mana zose nzaza mbane nawe muri isi, sinoshobora jenyine, nyemerera Yesu mbane nawe, nyemerera mahali popote uliposema yule atapatika sana. Haleluya, haleluya. Kwa jina
la Bwana.
kugendera mu nzira zawe bimpa amahoro n'umunezero kuja kure yawe niko kuyoba jambo ryawe riganje umutima wanje nkunda bambere nkawe wakora ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we ko wasanze uko niko wankoze ubu ndumva nishimye uri mwiza
banisanze uri mwiza Yesu we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe iyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu uko wasanze kugendera Moresha Mama Moro Yesu uri mwiza cyane ijambo ryawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu uri mwiza cyane wasanze uri mwiza Yesu we nawe aho uri nuvuye ngo Yesu uri mwiza Yesu we ni iyi ndirimbo rero tuce dusozera ko uno mwanya wacu wahariwe guhimbaza no gutazira Imana twadushimiye wewe wabanye natwe kuva mu ntango kugeza uno mwanya turangirije ko kino kiganiro cacu kandi ico wocu ukora ni cakindi sangitsa abandi kino kiganiro kibarungikire kugira ngo uko wahezagiwe kuwafashijwe n'abagenzawe nabo abe ariko bafashwa twari kumwe n'urugwaruka rero aho muri shira kwa mashi hari agira mashi muri commentaire shiramo utuntu tw'udutima nyene werekane ko wakunze kino gikorwa ugire like kugira werekane ko kino gikorwa wagikunze ugire commentaire uterere canke ugire icuba cice byose birashoboka ariko kandi uyandikisha ugire subscribe niba utarayikora ariko bamaze kuyikora namwe muri mu muryango bandanya mugira commentaire kugira ngo mutubwire n'izindi ndirimbo mwifuza ko tuzobazanira hano twari kumwe n'urugwaruka ikatuduza ibiganza abasha dusezerana. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.